Ndongera ndabaha ikaze nanone mu makuru agezwe muri aka kanya mukurikira kuri ino mbonesha kure yacu imwe rugende ya Burundi News TV, aho mubasha kujya muronka amakuru agiye atandukanye aba ariko aravugwa hirya no hino cyane cyane mu biyaga bigari ndetse no hirya no hino ku isi, akaba ari amakuru cyane cyane yibanda ku biriko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Namakuru turaza kwibanda ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho kugeza amagingo aya ngaya Generali Prime Niyongabo usanzwe ari umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi akaba yamaze gukoresha inama ikomeye cyane abatsoda bagiye batandukanye basanzwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Akaba ari inama kandi yaje kugenda iraba umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye atabizi anta makuru abifiseho, ndetse bikaba byomurokaje ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba ari inama n'ubundi yarigendanye no kuba bagerageza kwamagana bimwe mu bintu uyu mukuru w'igihugu yamaze kuba yakwemerera ubwo yarari mu ruzinduko muri Zambia rw'imisi ishika kuri 3, aho yaje kuba anabemerera ibifungurwa bishika ku matoni 5,000 byose arimo umuceri, ibiharage ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye yamaze kuba iyo bemerera. Ariko kandi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yaje kugenda anategeka yuko abasoda bose n'abandi basirikare bakuru b'igihugu babashije kuba bo kwitabira iyo nama bagomba kuzakorerwa cyangwa se bagomba kuzahanwa nk'uko abasoda banze kurwana mu gihugu ca Kongo nabo babashije kuba bohanwa hano muri iki gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru ariko abivuga. Kugeza amagingo aya ngaya kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga hano ku butaka bwa hano i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko biriko biravugwa ari amakuru akomeje kugenda aravugwa yuko ubu noneho bakomeje gusaba abasoda b'i Burundi kugerageza kwibumbira hamwe mu rwego rwo kugira ngo habashe kuba horebwa uburyo by'umwihariko abasanzwe bakurikira abasanzwe bagerageza by'umwihariko kuba bohongabanya umutekano w'abarundi babasha kuba bakugwa n'itsoni mu gihe ngo basanzwe bitwikira ijoro, abandi bakitwaza ko abarundi nta batsoda benshi bafise bahagije, nyuma y'uko abatsoda benshi binjiye ku butaka bw'i Kongo, abandi bakaba bari muri Somalia ndetse n'ayandi mapatroni akaba akomeje kugenda arakora by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, byaje gutuma iki gihugu cy'u Burundi kigaragaza neza yuko nta bigendanye n'abasoda bafise nk'uko biriko biravugwa muri rusange. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya hari abayobozi bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane bamwe mu basanzwe bakurikiranira hafi ibibera mu nzego nkuru z'igihugu, cyane cyane abasanzwe bakurikirana ndetse n'abasanzwe barinda umukuru w'igihugu bakaba bamaze kuba batabwa muri yombi nyuma y'uko bari kugenda bashinzwa kungereza amafaranga cyangwa se amahera yaje kuba atangwa na General Idriss Deby wa Chad ubwo aheruka i Burundi mu isabukuru yo kwizihiza ubwo bizihizaga umunsi mukuru w'ubwigenge cyangwa se igihe ku itariki baboneyeho ubwigenge. Bakari bari bafite uno mushitsi umwe nyakubahwa General Idriss Deby usanzwe ayobora igihugu cya Chad, ndetse akaba ari n'umwe mu bantu bafise ubushuti bukomeye cyane na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari n'abandi bakomeje kugenda baravuga yuko by'umwihariko ngo uyu mugabo ari we uri gufasha, ndavuga Evariste Ndayishimiye yaba ari gufasha Perezida Tshisekedi kuba yoshaka uburyo yamuhuza na Perezida Tshisekedi kugira ngo babashe kuba bofata ingabo zigiye zitandukanye zisanzwe zivuye muri Chad zikaba zo kwerekeza hano ku butaka bwa Republika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bofatanya mu bikorwa byo guhangana n'umuhari M23 nk'uko amakuru ariko abivugwa, cyangwa se amakuru akomeje kugenda avugwa mu gihe urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera mu buraruko ndetse n'ubuseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikaze rero mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, reka ngusabe gukanda ahanditse sabone kugira ngo ubashe guca uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye
ubashe kuzajya ubana natwe 5 mu makuru n'ibiganiro byacu. Namakuru akomeje kuvugwa rero by'umwariko kuri aya manywa yo ku musi wa mbere ku itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024 ndetse kugeza amagingo aya ngaya. Reka nkubwire yuko uwo nkurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi nkwifurize kumererwa neza, nkwifurije amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira kandi bari mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, mwese reka mbifurize amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, Congo ndetse n'ahandi bari nka za Uganda, Nigeria ndetse n'ahandi za Zambia, Malawi, mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira kandi muherereye hirya no hino mu isi nanone ku mugabane w'Uburaya, ku mugabane wa Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese tubahaye ikaze tubabwira ngo ici nico je kugira ngo ubashe kuba wajya ubana natwe mu makuru agiye atandukanye abariko aravugwa hirya no hino, amakuru abakomeje kugenda agaruka kubigendanye n'umutekano. Namakuru turaheranga mu gihugu cy'u Burundi, ku umwe mu bayobozi bakomeye cyane, umwe mu basirikare bakomeye cyane guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Generali Prime Niyongabo, usanzwe kugeza amagingo aya ngaya ari umukuru w'ingabo z'u Burundi. General Prime Niyongabo akaba asanzwe anafite n'izindi nshingano by'umwariko, aho ku bantu wenda batabyibuka neza ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2024 Perezida Evariste Ndayishimiye yasinye ku itegeko rigena General Prime Niyongabo kuba umukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe gutanga imidari, urwo bita Chancellerie des Ordres Nationaux. Uru rwego runasanzwe rugizwe n'abandi bantu bashika ku 8 bagenwa n'umukuru w'igihugu. Umuntu ahabwa kuyobora uru rwego ubundi abanafise icubahiro cingana nica ministre, kandi anahabwa ibisabwa cimwe nuko aba ministre nabo bo bihabwa. N'urwego kandi runafasha president w'igihugu kugira abo ruha imidari mu gihe haba hari abakwiriye kuyihabwa. Prime Niyongabo uyu mwanya kandi yawutsimbuyeho nyakwigendera Lieutenant General Godefroid Bizimana wahawe uwo mwanya mu mwaka wa 2023, nawe yari yawutsimbuyeho Lieutenant General Gabriel Nizigama wari wahawe nawe kuyobora uyu mwanya mu mwaka wa 2019, aho nawe yari yarawutsimbuyeho General Alani Bunyoni nkuko bikomeje kugenda bivugwa. Uyu mugabo rero General Prime Niyongabo akaba yarahawe kuyobora urwo rwego, ariko kandi akaba nakiri umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi. Uyu mugabo rero numwe mu bagabo mu basirikare bakuru banafise izina rikomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kugeza amagingo aya ngaya akaba ari umwe mu bantu banavuga rikijana, ndetse binavugwa yuko ari umwe mu bantu baba batinyitse cyane, aho na General Neva ngo yoba amutinya cyane ugereranyije. Nyuma yuko rero General Neva cyangwa se nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akubutse mu gihugu cya Zambia, ndetse akaza gusinya amasezerano ajya atandukanye, arimo kuba ayo yaremeye gutanga ibiribwa bigiye bitandukanye birimo ibishimbo, ibigori ndetse n'umuceri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bingana na toni zishika ku bihumbi 5. Uyu mugabo by'umwariko n'ibindi bigiye bitandukanye ntabwo yaje kuba abyemeranya n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya General Prime Niyongabo hari amakuru y'ibanga amaze kujya ahagaragara, yamaze kugenda yemeza yuko uyu mugabo yoba yatumije inama iyitaraganya. Ni inama yabereye mu gisagara ca Bujumbura, ndetse ikaba yarinitabiriwe n'abasirikare bakomeye cyane basanzwe banakorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndetse kugeza amagingo aya ngaya bakaba bari mu hoteli, aho bari kuvuga ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ndetse General Neva akimenya iby'iyo nama yoba yabaye, yaje guhita atangwa itegeko rikomeye cyane avuga yuko abantu bose boba bitabiriye iyo nama bagomba gukorwa iperereza mu buryo bwihuse, ndetse ngiritohoza uwo rizahamya yuko yoba yitabiriye iyi nama ngagomba guhita afatirwa ibihano bikomeye cyane, by'umwariko birimo bingana
bingana n'iby'abasoda bamwe na bamwe banze kuba boja kurwana n'umuhari M23 guturuka hano mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi biriko biraba mu gihe mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hose abategetsi bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga yuko hakenewe abasoda benshi cyane bagiye batandukanye, ndetse ari n'imbonera kure nyinshi ngo zaba zikomeje kuba zotozwa mu gihe hari patroni nkeya cyane mu gihugu cy'u Burundi ngo arizo zibasha kuba zorinda umutekano hirya no hino mu gihugu, ndetse ngo abandi basirikare benshi bakaba baragiye muri Somalia ndetse ni Kongo no mu bindi bice bigiye bitandukanye byo hanze, harimo n'indi patroni imwe ibarizwa muri Repubulika ya Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera. Aba bombi bakaba izi patroni nyinshi zikaba arizo zateje ibura ry'abasirikare benshi mu gihugu cy'u Burundi, aho abakora ibigendanye no kurinda umutekano basa n'ababaye baceya. Ibi byose rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda biratuma ibice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi bikomeza kugenda byibasirwa n'umutekano muce, ndetse ibi ngibi bikaba binahereza umwanya abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwihariko ndetse n'iyindi mitwe igiye itandukanye ishobora kuba yobona aho yomenera mu gihugu cy'u Burundi. Ngaha hakaba hakomeza kugenda havuka ibibazo bigiye bitandukanye. Hari amakuru ariko aranavugwa cyane mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko bamwe mu basoda bagiye batandukanye bamaze kuba by'umwihariko botabwa muri yombi, harimo n'abasirikare bakuru bajejwe kurinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari amakuru menshi cyane ariko aravugwa. Intwazangabo zitatu zicungera umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero rikuru rya Mpimba nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa n'abamenyesha makuru bagiye batandukanye bacu bakorera mu bice bigiye bitandukanye. Ibintu n'ibyifashe neza mu nzego zicungera Perezida Evariste Ndayishimiye, haba mu basirikare muri BCPI, haba no mu bapolisi muri API. Mu ntango z'ukwezi guheze kwa Mukakaro umwaka wa 2024 twarababwiye ko hahagaritswe intwazangabo zibiri zo muri BCPI zirimo Liyetona Boruterimi Sindaye, abo bagirijwe ko bibye amafaranga cyangwa se amahera Perezida Mahamat Idris Deby wa Chad yasigiye abasirikare bari bajejwe umutekano wiwe mu rugendo yaherukamo mu gihugu cy'u Burundi, aho yari yitabiriye iminsi mikuru yari irimo kwizihiza ubwigenge, imyaka igihugu cy'u Burundi cyari kimaze kibonye ubwigenge, ndetse hakaba hariyo n'ibiganiro byagombaga guhuza Generali Neva uyobora igihugu cy'u Burundi ndetse na nyiricubahiro Félix Antoine Tshisekedi ndetse na nyakwa Perezida General Idriss Deby wa Chad, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba borebera hamwe uburyo ingene abasoda ba Chad bokerezwa mu buraruko bwa Kongo, mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bofatanya n'abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye mu guhangana n'umuhari M23. Icyakora ico gihe bivugwa yuko Félix Antoine Tshisekedi atigeze abasha kuba yo kwitabira ibyo birori. Ari amafaranga rero menshi cyane Generali Idriss Deby wa Chad yasigaye abasoda benshi b'u Burundi bari bajejwe kumucungira umutekano, ndetse aza kuba yonyerezwa. Amakuru yo kwizera yaraye yakomeze kugenda aratugeraho, aravuga yuko hari izindi ntwazangabo zigera muri zitatu muzicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu zaraye zinjiye ibohero, ariko nago harabasha kumenyekana amazina yabo akwiye neza, ariko kandi ibingibi nuko ariko bimeze. Colonel de Police Marie Chantal Munezero avuka mu ntara ya Bubanza, numwe mu bantu babashije kuba bo kwinjira ibohero, naho Colonel de Police Christian Batazira Muganga avuka mu ntara ya Muyinga, Major de Police Emile avuka mu ntara ya Makamba nkuko biriko biravugwa. Izi ntwazangabo zose rero zegukira igipolisi kijejwe gucungera inzego IPI
API zikaba kandi mu bajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu. Abo ngabo bari mu babashije kuba botabwa muri yombi n'inzego ziperereza. Ntabwo turamenya neza ico izo ntwazangabo zagirizwa, ariko kandi abo twavuganye nabo haba muri API canke muri BCPI bose batubwiye yuko imyidogo ari myinshi cane mu bacungera umukuru w'igihugu. Bose twumvise bidogera abakuru bayo abakuru bayo makambi. General de Brigade de Police Alexandre Muyege batazira Manalexi atwara IPI ndetse na General de Brigade Richard Banyankimbona batazira Kirapanze atwara BCPI. Nkuko biriko biravugwa, birashoboka ko nizi ntwazangabo zo muri IPI zoba ziriko zizira agafaranga cyangwa se amahera yatanzwe na Perezida Muhammad Idris Deby wa Chad ukubutse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru kandi tubandanya gukurikirana ico bikoze mu nzego nyinshi cyane z'umutekano, cane mu nzego zijejwe iperereza no mu nzego zikomeye cyane nk'izo zicungera ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Haraboneka ukwinubana gukomeye cyane abantu babaye muri izo nzego batiziranye bameze nk'abacunganye, bamwe bakiyita abo kwa Ndayishimiye n'abandi bakiyitirira Ndikuriyo ndetse na Ndirakobuca. Abari muri izo nzego bakunze kutumenyesha yuko abakorayo basigaye bategana imyereka n'imyitego kugira ngo hagira abapfungwa ndetse n'abirukanwa muri izo nzego bagirijwe amakosa arimo n'ababazira ubusa. Nkuko rero bikomeje kugenda biravugwa, ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda birateza impungenge nyinshi cyane zigiye zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe bakomeza kugenda baragambanira abazima bagenda baragambanira abagenzi babo kuko biriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hakomeje kandi kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye nkuko biriko biragaragara, cane ibibazo bigendanye n'umutekano, aho bamwe mu mbonerakure cane imbonerakure zikomeje kugenda zishinzwa kuba zikomeje kugenda zigaragaza imyitwarire itari myiza, aho zikomeje kugenda zirahitana ubuzima bw'abantu nkuko biriko biranavugwa hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Kugeza ubu ngubu kandi hari amakuru ariko aravugwa cane mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, cane mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko bikomeje kugenda biranavugwa. Ariko cane munyemerere mbashe kuba nogaruka kuri umuhari M23 ukomeje kugenda urakora amateka menshi cyane agiye atandukanye. Umuhari M23 kuri ici cyumweru hari ku itariki 4 Kanama wabashije kuba wo kwigarurira agasantre gakomeye cyane k'ubucuruzi ka Ishasha kari ku mupaka muri teritwari ya Ruciro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni agasantre kari ku mupaka ugabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda, kazwiho kugira urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibicuruzwa biva cyangwa se byinjira muri Kongo. Ijwi rya Amerika ryatangaje yuko ubwo inyeshyamba za M23 zinjiraga muri uwo mujyi nta masasu yavuze, kuko abapolisi ba Kongo basaga 60 bari bahari bahise bahungira mu gihugu ca Uganda. Ishasha iri mu majyepfo y'ikiyaga cya Edward mu birometero hafi bishika kuri 200 uvuye mu mujyi wa Goma. Nimwe mu nzira zisigaye zigemurira umujyi wa Goma biciye mu muhanda Ishasha Nyamirima Kiwanja Rucuro centre ya Rumangabo Kibumba ukagera Igoma, nkuko ari amakuru akomeza kugenda ashika tugeraho. Ishasha ni umupaka wa kane unyuraho ibicuruzwa ndetse n'abantu benshi muri Kivu
Kivu y'Amajyaruguru kuko inzego zishinzwe imari muri iyo ntara zabigaragaje mu mwaka wa 2018. Inyeshamba za M23 kandi zinjiye muri Ishasha nyuma y'umunsi umwe zifashe akandi gace ka Nyamirima nako by'umwihariko kafashwe na nta mirwano ibaye. M23 kandi imaze kwinjira muri Ishasha yamagaje inama n'abaturage ibasaba gutekana ndetse no gusubira mu mago yabo ndetse no mu mirimo yabo. Ni M23 kandi yanatsabye abagize umutwe wa FDLR hababa muri ako gace gusubira iwabo mu Rwanda ndetse n'abaturuka nga mu gihugu cy'u Burundi. Abasoda binjiye muri iki gihugu kujya gufatanya n'abasoda ba Kongo n'abandi bagiye batandukanye ko bogaruka mu gihugu cy'u Burundi kuko badashobora kuba borwanya ngo batsinde inzingabo ziwowe na General Sultan Makenga. Ishasha kandi inafashwe nyuma y'amasaha make hatangajwe agahenge kari kasabiwe mu nama yabereye i Rwanda mu gihugu cya Angola igahuza intumwa za Kongo ndetse n'iz'u Rwanda. Ingabo za Kongo na M23 kandi zari zasabwe kubahiriza ako gahenge. Icyakora M23 yo yari yanavuze yuko ititeguye kuba iyo kubahiriza ibigendanye n'ako gahenge mu gihe kugeza amagingo aya ngaya hari imyanzuro bafashe M23 itabizi ndetse nta n'inama bagishijwe nk'uko byakomeje kugenda biravugwa muri rusange. Uyu muhari M23 kandi ukomeje kugenda urakora amateka agiye atandukanye aho kugeza amagingo aya ngaya bamwe badatinya no kuvuga yuko ibikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa ko M23 yaba yaramaze kugira abarwanyi benshi ndetse n'intwaro nyinshi ngo byoba ari ukuri. Hari amakuru ariko aranavugwa yuko uyu muhari M23 ukomeje kugenda noneho unazana bimwe mu bitwaro biremereye cyane harimo n'ibibunda byo mu bwoko bwa burende ndetse n'ibifaru bikomeye cyane bigendera ku minyururu ndetse ngo ni nabyo birimo kugenda byifashishwa mu kurasa ku basirikare bagiye batandukanye cyane cyane abari muri coalition yo ku ruhande rwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndabashimiye yuko mubana nanjye abanywanyi banjye mukurikira ibiganiro byacu hano kuri Nobonesha kure ya Burundi News TV. Reka mbabwire yuko twongera kuba twosubira mu kanya mu masaha ari imbere turebera hamwe azindi update ziko ziranavugwa hirya no hino. Reka mwibutse niba rubwa mbere ushitse ngaha gukanda anditse sabone kugira ngo ubashe kujya uraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi Uwiteka abahegetsagire.